twisunze ko umugambi CNDD-FDD ari inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri mu gihugu gengwa n'amategeko umurundi bose bakubahirizwa bakishira kandi bakizana mu gihugu c'amavukiro bagatunganirwa mu vyabo no mu babo atawanyisha nke wangura turavye Burundi bwavuye turashima intambwe intwaro ibereye na demokrasi bigezeko na cyane mu mwidegemvyo w'abenegihugu mu mwidegemvyo w'abenegihugu n'abasenyeri barimo mu guhabwa ijambo no kudomako urutoki ibitagenda neza nabo barimwo vuga bitagenda neza ngo ugomba kugira umugambi umwe none muyo kumwama mu batiza none mwabonye ari hano bavuga ngo hari abantu ngo umengo bagomba kugira umugambi umwe none bobo hajya muri katolika ku ipasika ntibamabatiza abantu bakuze nibiswi by'inkona bibatiza bigifite imyaka 3 bagaca bavuga ngo twegene twigisha umugambwe ibiswi by'inkona reka ni demokrasi reka abantu bivugire bakritike kandi byiza nta numwe sapura je ngo urigumbe ndabivuga no kubivuga safi sana nese mu gitondo sinima ndiyo naje naye mu misa tunamaliza umugabo se cyo wakoze worohereje abantu bose ubonye kitagena neza mbwira urambwira nkavuga nti wewe ni wabonye ko atari ciza bajya bavuze ko ari ciza iki nibyo sico reka dukosore twanarivyumviye rero iryo tangazo nta nakimwe vraiment nase narisoma nari kumuhava mukimbaza nase ndasonda bwa nabwiye umunyamanga no ngayisa deje amategeko iri tangazo ni kiza siko nakubwiye namugeni iri tangazo ni kiza kwe ni gusaha bavuze ko twagira umugambi umwe nabo nyene hovudika aba Pentecote bakinja muri Katolika bo bakira none nk'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD nobona abantu shabaje batugana ugaca ubirukana muri burunga hirya yejo itariki 27 ku munsi wa gatandatu hiyandikishije abantu 10,000 bagomba kwinjira mu mugambi tubabwire ko basubira inyuma ega nabo barakeneye kubona aho abandi bari baryohewe batamba ega n'umuntu ega no kumererwa neza no mu maso gutamba kugira biraryohera umuntu urazi gutsindwa muri politike kushobora gusanga umaze imyaka 5 udatwenga ega hari abantu bakeneye ko mu maso nabo nyene haca